turagerageza ibishoboka byose kugira ngo amamarché ashobore kuboneka. Ndi convaincu yuko mu Burundi si kibazo c'amamarché, afite ikibazo kihari no kumenyekanisha ibintu muri ko murakora, hanyuma abantu bakabimenya bakumva yuko bashobora kubifungura cyangwa kuvyambara cyangwa kubikoresha. Nagira ndabwire ko récemment on a eu une proposition de marché y'umuntu aduha isoko y'ukurivra ingurube 1000 par semaine. Turamubwira ko bidakunda aranagabanura avuga ati oh basi tugere kuri 500 par semaine. Or ico gihe twizo twari dufite twashaka kugurisha zari ingurube zigera ku majana 600. Numa tugurishije amajana 600 tubanza kurindira yuko izindi zikura. Wavuga ati je nkeneye 1000 chaque semaine. Je gituma abajene rero foke baja ku kivi mwese mukaja ku kivi. Amasoko arahari mugabo nta mwimbu, twese n'amajambo gusa induru nibiki, umwimbu nta uhari ukwiye. Ifo yuko umufundisere abari capable yo gutanga ivyo bintu de façon régulière, ntihabe coupure. Ko abaye coupure nawe ujya abigura abafise abandi bantafurunisa le retard muri paiement ya frais de stage. Iki kibazo cyagumye kigaruka tout le temps. C'est normal, harabayeho retard. Iyi retard isigurwa niki? Modèle de gestion et de management yi dossier ya stage nuko aba jeune batahura la responsabilité, bakumva ce que ça signifie gukora. Nico gituma rero twebwe twashizeho la fiche de suivi ya stage. Donc tant que tutaraheza gukorekta ama fiche ya suivi yose yo mu Burundi ntushaka kuriha. Kubera ko ico turaba ni est-ce que aba bajene baratahura d'abord l'enjeu. Rega iyi ntuze ya stage de premier emploi si akazi baronse ni espace d'apprentissage. Nagira nababwire yuko ari bo bonyene muri payeje baronka amafaranga badasubiza. Abandi bose muri payeje baronse amafaranga barayasubiza. Bajya ba stagiaire nibo bonyene baronka amafaranga mugabo ntibayasubiza. Bobo rero abenshi kuri abajene baciye bumva umengo nakazi ntibamenya yuko hariyo n'ama structure kugira uje gukora yo stage professionnel urinda kuriha. Nta muntu numwe bazoheranira ama frais de déplacement. Nababwiye gituma bicererwa nuko duteza gukorekta ama fiche yose tukagira le calcul. Niba sur les 25 jours watonze 20 jours tuzoronka 100,000 zose. Va faire le calcul kugira ngo bakureko ajya utagiye gukora akazi. Donc nuko normalement bigenda.